bingana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ebyenza gusa endaje nazumutima. Yakobo dusanga yavyaye abahungu bazwi 12. Amen. Kwa kane twahavuye twiga kuri Yosefu mu bahungu ba Yakobo. Amena. Yakobo munyemerere ntuze turamwita kandi Yakobo kuko amaze guhindurirwa izina, ubasigaye yitwa nde? Ubasigaye yitwa Isirayeli. Amena. Amena. Twasomye kwa kane twasomye ahantu havuga mu Itangiriro 30 ku murongo wa 22 na 24 twasomye ati maze Imana yibuka Rakeli iramumviriza izibura inda yiwe, asama inda avyara umuhungu, ati Imana iranteturuye, amwita Yosefu atuhuraho ametere uwundi muhungu. Amena. Amacha twiga ijambo rivuga riti, twize ijambo rivuga ngo turabaruta. Haleluya. Mbwira mugenza wati turabaruta. Subira kandi mubwira ati turabaruta. Mubwira ati nitungana kandi ntaho naho duhuriye kuko tubaruta. Haleluya. Twarasomye turiga ijambo Lea, izina rya Lea icyo risobanura rivuga kunanirwa, kuruha, kumva ko warushe byananiranye, cyane bigasigura kandi ngo inka y'inyeshamba. Turiga kandi kuri Rakele ko izina ryiwe risigura ngo umwagazi w'intama, hano naho akitwa ngo ni nyina w'intama. Muri za ncoreke, incoreke imwe yitwa Bila, bisigura ngo ubwoba, cyane gutinya Imana. Ujya Zilpa nawe muri zijya ncoreke twavuze ko isobanuro yayo bisobanura amarira. Amena. Twavuze ko Lea abana yabyaye ari Reyubeni, Simeyoni, Lewi, Yuda, Isaka na Zebuloni. Bila murazi ko yari ncoreke ya Rakeli, we yabyaye Dani na Neftali. Zilpa nawe yaciye abyara, we yari ncoreke ya Lea, yabyaye Gadi na Asheri. Rasheli kandi akaba rero yabyaye rero abana babiri bonyene, yabyaye Yosefu avyara na Benyamini. Benyamini aza gupfa, Rasheli aza gupfa ariko avyara Benyamini. Niko kana yaherukiye ko yavyaye abahungu babiri bonyene. Urazi ko Imana yari yazivye inda yiwe kuko yakundwa cyane na Isirayeli, ico gihe yaracitwa Yakobo, maze Imana nayo icibiramo ikawushije gatonya, mugabo aza kuvyara mu nyuma, kandi aza kuvyara Isirayeli asigaye ari umutama atagishoboye ivy'abana, ahubwo asigaye abakundwa akaza nka sekuru w'abana. Amen, amen. Twasanze rero umuryango wa Yakobo ari Reyubeni, Simeyoni, Lewi, Yuda, Dani, Neftali, Gadi, Asheri, Isakari, Zebuloni, Yosefu na Benyamini. Maze mu miryango rero havuye habaho moko 12 mu Bisirayeli. Muri aya moko 12 ubwoko bw'Abalewi ntabwo bwabaye ubwoko, bobo babagize abaherezi, babarekuriwe gusa kwibera mu shamvu y'Imana
ibigira 10 by'ayandi moko nibyo byabeshaho abo kwa Lewi. Uvutse gusa kwa Lewi wawurekuriwe kuba muri uwo muryango w'abalewi, ubwo bwoko baca barabukuramo, urumva ko hacasigara 11. Ariko Yosefu yahavuye agira ikiganza cyiza, bamutoranya we ko we avamwo amoko abiri, ari Yosefu wenyene. We acavamwo bacashamo abahungu biwe babiri, umuhungu wa mbere yitwa Manase, umuhungu wa kabiri yitwa Efraimu. Acaba amoko abiri, abasubiriye rumwe bazisubiriye abalewi. Haleluya, amen. Kuburyo Benyamini nawe acaba rero wa 12. Amen, amen. Amen, amen. Ndibaza bataje jeudi aho mu ncamake murashobora kubitorera ngaho. Reka tubandaniriza aho tugeze. Haleluya. Ijambo tuza kwiga uno munsi ryanditse mu Itanguriro 37 ku murongo wa 29. Usifadhaike, usirudi nyuma, Bwana Yesu yuko nawe. Katika mambo magumu, Bwana Yesu yuko nawe. Mwahabonye? Itanguriro 37 ku murongo wa 29 turasoma izina rya Yesu. Reyubeni agaruka kuri rwa rwobo, asanga Yosefu atarimo, yitanamurira ko impuzu ziwe naho honyene. Amen. Ndasubiramo. Reyubeni agaruka kuri rwa rwobo, asanga Yosefu atarimo, yitanamurira ko impuzu ziwe. Haleluya, amen. Ijambo tuza kwiga uno munsi rivuga riti nubwo uri mu kinogo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nubwo uri mu kinogo niwizera. Aya namakuru y'abana ba Yakobo, namakuru y'abana ba Isirayeli. Isirayeli muri abo bahungu rero 10 nabangahe 11 rero ka Benyamini tutakashizemwo Yosefu. Rero tugira tuvuge kuri Yosefu, nubwo yarafise abo bahungu bose, reka tuvuge kuri Yosefu wenyene. Haleluya. Yosefu arota inzozi za mbere, aziganira se ngo yabonye ngo baciye imiganda, ngo imiganda yose ngo yunamira umuganda wiwe. Bacavuga none ugomba kuvuga ko abahungu 11 bazo kunamira wewe umwe. Yosefu yarose inzozi, kuzibwira bene se nizari ngorane. Hari abantu bavuga ngo Yosefu yagize nabi kubivuga, ntabwo zari ngorane. Uzi umuntu ko muvukana ntacu utomubwira aho ngo kweli. Amara kubona inzozi za kabiri, abona inyenyeri 11, aza kubona n'ukwezi n'izuba nabyo byose binumunamiye. Abibwiye se na nyina bati ai we peti ibyo ni ibiki? Bisigura ko jewe na mama wawe nabo buvukana bazo kunamira. Hari ikintu bari bibagiye muri izo nzozi, nabo bari bahawe icyubahiro. Uzi icyubahiro bari baronse, bari biswe inyenyeri abo bene wabo. Nubwo bari kumunamira mbwo bari biswe inyenyeri, Isiraheli yari yiswe izuba. Amena. Nyina nawe yari yiswe ukwezi. Ibyo ni byari gutuma bamusharika, kandi inzozi ntabwo ari we yazifabritse, kandi no mu gihe cyo kuzoshigwa mu ngiro siwe yo bishize mu ngiro, byakagombye gukogwa nande? N'Imana nyene gutanga inzozi.
Haleluya. Vision yarafise nticyari kibazo, kuko vision ntabwo yari yiwe, yari vision yahawe n'Imana. Ubundi bwo uzobona baguhagurukira kuri vision wahawe n'Imana, ukiyumvira impamvu kazibura. Vision wahawe n'Imana, mugabo abantu bari kugufasha muri ya vision nibo baca baguhagurukira. Haleluya, amen. Yosefu yarafise imyaka 17, se yaramukunda akamukundwakaza kuko ari agahungu yari yarose mu butama. Ndibaza ko Yosefu yitase ngo soko kuko urumva yamurose mu butama. Amen. Maze hagera igihe amushoneshereza impuzu y'inyambara bami, impuzu nzira z'utwana twa nyuma turakundwa sana. Hagera ikindi gihe rero bakuru bagiye kuragira, bama bagenda bakamara y'imisi, sinzi mu kirundi ko bavyita kugisha, sinzi, baragenda bakamara y'imisi myinshi cyane. Kandi harageraho ikindi gihe bava mu kibanza kimwe bakaja mu kindi kibanza babonye hari ubwatsi butotahaye. Se abwira Yakobo ati, mwananje ndashobora kugutuma kuja kuraba bakuru bawe? Nawe ati, yego. Ntawizi wenda baci bamutekerera indya, kuko baba mu ishamba nta ndya zo mu mujyi bari bafise bajya kumure birira ibijumbu hariya cyangwa ibindi. Wenda se ntiyari kubarungika, ntiyari kurungika umwana imbokoboko, kumbure yagiye amuhaye n'impamba kanaka aza kurira mu nzira. Kurazi ko ingendo za kera bafata iminsi mu nzira, kumbure akamuha n'ibyo aza gushiraho bavukana. Ageze aho se yamutumye aho baragirira, asanga barimutse. Akijuragirika ahura n'umugabo umwe, aramubaza. Umugabo amugira ati, bene wanyu cyangwa bakuru bawe narumvise bari kwavugana ko bagiye ahandi runaka. Acaja muri ubwo bugaragwa bagiyemo. Urumva ingene yari yakoze. Haleluya, amen. Yosefu yari yagerageje gukora kugira ngo aje kuraba bene wabo, amenye amakuru yabo, amenye nuko ari amahoro mu buzima bwabo. Yosefu ahageze ataranahagera, baza kumubona serutse hariya, urazi mu mashamba no mu bugaragwa, ubona umuntu akiri hariya kure, bati Karosi araje. Bace bamutazira izina. Haleluya. Irya zina bakwise ku kazi, bakwise nde? Mukizwa, bakwise pasiteri, bakwise nde? Cyangwa bakwise Kabeshi, ubesha cyangwa umusuma. Bwana zaide sana. Baca bavuga ngo Karosi araje. Baca bapanga umupango, inama extraordinaire irabaye ngaho. Itari mu mupango, itari muri gahunda. Baca bamutegurira inama idasanzwe. Perezida w'inama avuga ati, ntibikunda, Karosi tutegereza kumwica kugira ngo indoto ziwe ntizibe. Buri Imana yaravuze ikintu kuri wewe, shaka isi yose ipanga umupango wo kukwica, bizoba. Nuravyumva? Igihugu cyo bagikomeye niki? Niki gikurikira cyo bari iki? Niki ibirugu nka 8 vya rutura bikagira inama, otani n'izindi zose zikavuga ati, bo ubu tuje guhiga ntuzenya. Witwa Jackson, witwa ati tugira tumuhige. Hari icyo Imana yakuvuze ko uzobaho. Nuravyumva? Uzobaho kuko urabaruta. No, nuravyumva? Uzobaho kuko iko kweli. Maze bamaze kugira inama bavuga tutegeza kumwica. Itegeko ryo kwica riba rirasohotse. Bacavuga nta kabuza no kumwica, nta bindi no kumwica. Na ageze sinzi image wobiha, akana kariko karaza gatwenga, yini grao Simeo ribe bajur tro emisi nisha ajoye bavuga n'uduterme two muhira. Cyapfa cya aho nyene has ubikida has
Ruben, urakunda blague cyane we. Yuda we urakunda blague. Vyama blague hapa. Chini. None. Niko ndarota. Nivyukuri kati. Nawe. Dan. Nawe. Neftan. Nawe. Ati. Tumwici. Bafata ingingo ko Joseph apfa. Muri uwo mwanya Joseph ari mende yabo bavukana bazungurutse, wenda umwe afise urupanga, undi afise icumu, undi afise igikwi, undi afise urubuye. Iyumvire amarira Yosefu yoba yarize ingene yoba ngana. Nimba baba baramuhaye nk'iminota 5 yo kwisigura. Niwishira mu kibanza ca Yosefu. Nibaza ko yoba yarize amosozi aruta imyaka yiwe. Nibaza ko yoba yarisiguye insiguro zose zibaho kwisi. Ndibaza ko yoba yabibukije ikintu cyose baba barakoranye bakira abana. Ndibaza ko yoba yabibukije icyiza cyose ashobora kuba yabakoreye. Ndibaza ko yoba yaravuze ijambo ryose ryo mukiza. Ariko bavuga ati ntibishoboka. Twamaramaje twaguciriye ubwo gupfa sefini. Utegerezwa kwicwa. Wicwa nabande nabo ukijije. Cheni buka makuru ya Yesu. Yaje mubiwe ariko abiwe ntibamukunda. Yosefu ndibaza ko yapfukamye ababwira ati basi reka mfukame basi ndabasaba imbabazi. Basi ndaza kubaha impuzu yanje y'inyambara bami. Canke ndaza kubwira papa basi umugabane yompaye abahe mwebwe. Niwiha iyo sura ariko aratakamba imbere yabo. Mugabo azi n'iki Imana yavuze ku bugimo bwo giwe. Atibuka neza iki Imana yavuze mu buzima bwe. Usiogope, usifadhaike, Bwana Yesu yuko nawe. Haleluya. Japo unapita katika mambo magumu, Bwana Yesu yuko nawe. Harutumva Gaswahili? Harutavyumvise? Okay, mwese mwavyumvise. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Nutinye, nubabare, nubwo uri kuraca mu bigoye nk'ivyo, uhoraho Imana yawe Yesu Kristo ari kumwe nawe. Abo twari kumwe mu masengesho mu gatondo y'isaha imwe na Yesu, une heure avec Jésus, twabwiwe ngo Imana yavuze ngo ngiye kubategurira ameza mu maso y'abansi banyu. Ndazi ngo uzi kwizera Imana uri hagati y'ibisore by'ibi grand frère vyawe bigurutana cyane, bikubwira ati tugomba kukwica. Nugira utabazana n'aga telefone wo telefona, kandi wo telefonye nuwo nyene agira kwice. Hamukaca wibuka iby'Imana yakuvuze ko nzinguzi kwizera. Mugabo hanyene hasaba kumvise kwizera. Uvuga ati naho bigenda gute nzobaho. Naho mwebwe mugomba kunyica nzobaho. Umugabo umwe ngo baramufashe bagira amwica. Acababwira ngo reka sengere kasenge. Aca tangura gusenga apfukamye. Aca tangura gutuka Imana. Ngumana ngo wewe ngo guma wicariye ngo utabona ingene ndiko ndapfa ngaha nibyo nagukoreye. Babantu bagira amwice baca baratwenga ati nugo rukwishe siruta. Ugaze mbere y'urupfu
amina. Ongo kweli uraparangana ukarondera icyo ufata n'icyo ureka. Undi mugabo umwe yavuye ino aje Buraya, nta Cyongereza arazi, nta Gifaransa yarazi, nta n'Agaswahili yarazi. Sizi ingene indege zigize escale wo bajanye barapoteana ngaho. Mugabo ntazi n'ibyo gusoma ngo amenye ngo nja ngaha ngo niyerekeza ngaha. Bamubaza mu Cyongereza, bamubaza mu Gifaransa, bamubaza mu ndimi z'ikinyafrika bazi nini za Hausa, za Swahili, zande wapi. Achatangura kominduru Burundi Burundi Burundi, arira kominduru Burundi. Ati umugabo avuga ibiki, baramumviriza ati Burundi Burundi. Numba yimba ko apfuye, reka mvuge icyo no banzi basi mvuge Burundi gusa. Ati Burundi Burundi c'est quoi? Burundi byo nibi. Bamaza Burundi Burundi. Bacawa bibuka umugabo umwe bazi ava mu gihugu cyitwa Burundi. Bacawa mumugara umugabo yasaze ngaha kwibuga cy'indega kumavuga Burundi Burundi. Ntutuzi ibyari byo. Acaronka uwo bavugana mu kiwabo Kirundi. No, ugazi impande y'urupfunduko yangu. Ariko Yosefu na jambo narimo tubona ngaha yoba yaratutse abo bavukana. Na jambo narimo yigeze avuga ngo babwire nabi. Kuko yiyizi azi ko icyo Imana yamuvuze ko ari ngombwa kizoshika. Nubwo waba uri mu kibazo kirenze sinibaza ikirenze cyagose niki cyagose cyane woraraza kwagukura kuko ibyakuvuze ko ni byinshi kandi ntabwo birashika byose. Ni ngombwa uzobaho. Kandi abari ngaha mu gatondo sinzi namwe bandi baje ko murimwo, araza kudutegurira ameza mu maso y'abansi bacu. Ukwega brochette impande y'umwansi wawe, ugeza spaghetti za ntuzenyaza. Haleluya. Mugabo Rubeni le grand frère ariyumvira ati genda umuhungu mukuru, tamaraso y'umuhungu oya vraiment agahungu gatonya nanje ndumugrand ndakice kweli. Rubeni aravuga atoya vraiment. Bagira bice Yosefu se wande wa famille Manase na famille Efraimu. Haleluya. Rubeni acatanga icyiyumviro wabona umenga ni kibi, mugabo yagitanze kubwo gukiza Yosefu. Acavuga ati no kameme, reka ndabereke, reka tumute muri uru runogo, azopfire muri uru runogo. Nabatoya reka tumwice tumute mu kinogo. Nabati amaraso y'umuntu dusangiye akara ntidukoreka, reka tureka kumwica mbwa tumute muri uru runogo, azopfire muri urwo runogo. Wenda injya yazanye bahereje kuzijya bafise udukirida bagmagira injya yazanye neno nabo bagira bamwica. Baca bamuta mu kinogo, bahora bavomecamo amazi, mugabo nta mazi yararimo. Iyumviro Yosefu yoba yariyumviriye ari muri ico kinogo. Uzi ibinogo bitagira amazi kenshi babiri mu inzoka. Ongo kweli babiri mu bikere, babiri mu sinzi ibyanda gutaki. Yosefu ari muri cya kinogo, nta uzi ko cyari cikiviriringo cange cyari impande zine. Ari muri ico kinogo, ari wowe wari kwiyumvira iki? Bwana sade sana. Ijambo dufise rivuga ngo nubwo uri mu kinogo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Yosefu nubwo yari mu kinogo, ukwizera kwiyo ntikwigeze kunyiganga. Yosefu yagumye ahagaze nk'umuntu w'Imana kandi mu kwizera. Naho tubona ko yanananye canke agwane nabo ngo abakwenge ngo tugwane mu kinogo. Yari kuvuga ati je ntuma nisasika kame muri mwebwe. Mu nkwego ko biribwa ko bamukweze. Yari bari kumukwega nagakwega umba amaguru bakajana. Ariko avuga ati reka ngende ndazi ko Imana izaho izobicisha. Imana nimeruka inzozi nabonye. Vision yanje ntegereza kuzoyishika ko bitebe bitebuka. Ari mu kinogo. Ndibaza atangiye kwiyumvira ku mwana wa mbere kugeza ku wa nyuma. Yiyumvira ati jewe rero
uko byakabaye kose Reyubeni namukoreye ikiniki, Simeyoni namukoreye ikiniki, Dani namukoreye ikiniki, Gadi namukoreye ikiniki. Nukuvuga ikintu cyose mwene wabo yoba yakoreye ndibaza yaravyimviriye. Mugabo babwira umutima wiwe ati kakimya, usifadhaike, usirudi nyuma. Bwana Yesu yuko pamoja na wewe. Bwana Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. Nawe ndakubwiye ni usifadhaike, usirudi nyuma, usitetemeke, usibabaishwe na mambo hayo. Lazima utasonga mbele, na ameandaa meza mbele ya macho ya watesi wako. Sinzi ngene haciyeho aba Ishmael. Ishmael yavukana nande? Ishmael yavukana nande? Isaka yarinde kuri Yosefu. Sekuru. Umba wari umuryango gusa. Bwana saidie sana. Bwana saidie sana. Abavuka kuri wabavuka ko bavukana na sekuru wari umuryango gusa. Ongo kweli. Kuko bose bari bakomoka kuri Aburahamu. Sinzi ngere babonye barenganye. Yuda, familia Yuda, Yesu abahezagire cyane. Yuda yarakunda kanoti buriya. Yuda wakera na Yuda wigiye cha Yesu akanoti ni kwa kundi. Yuda chavuga ati uyu mpeti rero twashize muri iki kinogo ntacatunguki. Dutume tumugurisha angaye beni. Babonye abishimaheli barenganye babwiye ati wazee tuko na mali hapa. Dufisi boro, dufisi mali sinzi ngene abadandaza bazita. Ati dufisi akapeti nga karashobora gukora kanukavu yari iwacu ikanani kugezino karakomeye bimwe bikomeye baragakurayo barakaraba. Ati duhe beni gusa beni ati naho baca barakajana. Kuko icyo gihe umuntu umuguze yaba nk'ikintu cyawe niki ushoye kumenagura uko ugomba nta kwitwarira nta kibazo n'ikintu cyawe waguze. Borse sana. Yuda agurisha Yosefu. Yuda agurisha Yesu après imyaka myinshi. Undi mu Yuda. Mugabo ujya Yuda wa vrai w'izina rya mbere rya Yuda yagurishije Yosefu. Mugabo kandi kumugurisha ntabwo wari umutima mubi wa cyane, yari ikenereye akanoti akeneye nuko mwene wabo atopfira muri cyo kinogo. Reyubeni nawe yari yatembereye ahantu agarutse rero. Yarazi ati ko tumushize muri iki kinogo ndaza guhengera bene wacu basamaye, cye ndamukurayo, cye ndamurungikira papa. Sinzi ngene yisamaje nabo kugira ngo basamare, kumba bajama bo bikundira kanoti bari kumwe na Yuda. Yuda yacagurisha beni, sinzi nuko yabakwiye ayo mahera. Niyo dusoma ngaha Itanguriro 37:29. Reyubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimo, yitanamurira kw'impuzu ziwe. Reyubeni yarakunze Yosefu bikomeye cyane, ariyumvira ati kweli peti ari he bamukuyeho baramwica, acaritanamurira kw'impuzu. Buriya ntabwo wankona bose, ntabwo wankona bose, ntabwo wankona bose, ntabwo wankona bose. Buriya hari uw'Imana yisigarije gukunda kandi ntabwo bizi. Ndabikubwiye, hari umwe hari babiri bagukunda kandi ntabwo bizi. Ntabwo wankona bose, ntabwo wankona bose. Hari ugukunda, hari abagukunda. Reyubeni aritanamurira kw'impuzu. Abajije bene wabo ati peti kwapi? Ari he turamarana nga? Wa mupeti ari he? Bamubwiye ati twamugurishije ku Ishmaeli bamutwaye muri Egiputa. Fata image rero ya Yosefu bamuboshe amaboko inyuma, bagenda bamukwega ku ifarasi, agenda gwa hasi ko ntiyarafise droit yo kuja ku ifarasi, ko ntabwo ari umuntu n'ikintu.
Banusede sana. Bamufata kujya kwimene uguze ushobora kwikerera umwanya wari wose. Fatene wa mupeti bamugoshe amaboko inyuma cyangwa imbere bamushize kwindogoba bo bigira babishimayeli nawe bagenda bakwega kwa hasi bakubita inkoni ku mugongo ati byuka tugende. Yagurishijwe nabo bavukana. Mugabo ariko ajahe numve kuze hayo rikaraja ariko agenda kwisezerano giwe Yesu abahezagire cyane. Ariko ajya kwisezerano giwe nugira ubwoba usibabaike usitishike nugire n'ikintu nakiba kigutera ubwoba aho uri kuraja ni heza. Nubwo ugenda ugwa uvyuka kwa biba nabi uri kujya kwisezerano ryawe bagutuke bakubwire nabi bakwifatire mu gahanga bakugire uko bigombeye we kakimya tusitowe neno uri kugenda kwisezerano ryawe kandi ejo ni heza. Inzozi wabonye bagomba kuzokunamira kukura baruta no biteba bitebuke utegerezo bategereza kuzokunamira kuko urabaruta tuzohashikarindira. Haleluya haleluya. Yosefu abaragurishije tugarukiye ngaho. Amen. Undi munsi tuzohera ngaho tubandane. Amen. Yesu abidushoboje kuwa kane tuzohera ngaho tubandane. Ariko ndiko mubwira wowe muntu uri ngaho uri mu bibazo amagaragazwa akuranwa n'ayandi. Umugabo umwe yita Yobu niwe yagiye magerageza kugezaho avuga ati je numva notuka n'umunsi navukiye. Imagine kugezaho n'umugore wiwe mubwira ngo tukiyo mana upfe. Umugabo yumva umengo uwo mugabo yomupfira aho imande ariko aramutera gwaserera ariko ntabwo yigeza tukimana yabaye umwizigirwa mu mageragezwa yiwe. Nugire ubwoba nurinde gutukana nurinde kuvuga nabi nurinde kwidodomba nurinde uhora ari kumwe nawe kandi yatanguye nawe nizoheza nawe yatanguranye nawe muri processus ageze hagati hari yasigaye bikenya kugira ngo urugendo ruhere. Nunanigwe nunanigwe nawe uri mu kinogo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Ikintu cyananiye abantu benshi no kwizera Imana ikongera ukwizera bya bindi bitashoboka bikunda. Niwizera buriya ngira ngo mbwire ikintu utaruzi iyo ngwara ntabwo izokwica. Oya nuravyumva iyo ngwara ntabwo izokwica yarisha abandi mugabo ntabwo izokwica kuko amasezerano Imana igufite ko arakomeye cyane. Urukundo Imana igukunda ruruta ibintu byose wiyumvira. Reka nkubwire ikintu utaruzi naho isi yobaho Imana yorema iyindi isi nshasha kubwa wibagiye izina ryawe. Naho isi yobaho Imana yorema iyindi isi nshasha kubwa Jackson. Uraba urukundo Imana igukunda we ntabwo uri umuntu asanzwe imbere y'Imana. Ikimbabaza nuko wifata ruto haza mu kuvugana ukinjiramwo mu bafata kayogo ukajamwo mu bagomba kwicana ukaja mu tuntu twaburebura ukajamwo. Imana ikibaza ateye umuntu nkunda cyane bya grave iraba ibintu ariko arajamwo vraiment. Bwana sede sana. Urukundo Imana igufise ko hari inzozi wigaza kurota urazibuka za zindi buriya zizo. Hari bya bindi wawundi yakuvugishwa ko uracavyibuka biriya bizo. Kandi uzuce sawa mikrofone tuguha umwanya uzoshinga intare kandi bizoba kandi turi byabona byo kubishingira intare bizoba. Muno misi wagize amafungo uri kurabaza Imana ati kuko Mana ni wewe wari wavuze cyane none ko mbona umenga
ibyo se gitangaza na Yohana yarabajije ati genda mumbarize beske niwe canke turindira uwundi, kandi yari inshuti yiwe ba mama barabavyara bari bazinanye vya sana. Barosede sana mwese wewe ico kibazo ntibibaze ngo niwe wa mbere uciyumviriye, nuko byari bikuzazaniye. Yesu mu gishinga cyo kumwishura ati ni jewe atuma awatumye ngo genda mumubwire ngo ibimuga biramuguruka ngo impumyi zirahumuka. Umenga inyishu siyo ntiyatanze inyishu ku kibazo bamubajije, eske ni wowe canke turinde urundi azoza? Nawe ati genda mumubwire ati impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda. Sasa Jésus bitugani kutanyishuye directement, nawe umaze nisi usaba Imana ukaraba nuko ubona muri vision ubone basi ko hazi ikintu gisa cya kintu bari kurasaba, ukazobona Pastor Jack avuze ati nubwo uri mu kinogo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Iyo niyo nyishu yawe. Si ngombwa ngo mvuge ngo we Mariana ngo urumva ngo kwa gatatu ngo umunsi umwe ngo urumva ngo bizo nayo jeje kandi nguzaniye message yawe muri icyo kinogo urimo. Nubwo uri mu kinogo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Muhaguruke dusenge, dusaba Imana iduha umutima wo kwizera nubwo tuko turaca mu bigoye, kandi ibyo bigoye ntubyange cyane. Ubwira Imana ikuzigamire muri ibyo bigoye, uzobirengana amahoro, kuko biriko bikujana ahantu heza kandi uzombera icabona. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ugomba gukira nimugwane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Afitiye